ririmbyi ndetse n'abakinyi ba kera bakiniye umugwa Vitaro ndetse banaciye no mu yindi imigwi kuko twarabonye hari n'abandi bakinyi bakiniye yindi imigwi uretse Vitaro bahagaragaye katoramuse Cedric Feitoto maze kwatubwira ko turi kumwe cyane aheza kigo cyane ugati ntiramanye namwe cyane mu nyuma rukino gwarakinywe bivuga yuko ku kibuga aho barabonetse nka miliyoni 4 zinjijwe n'abantu ariko arandi mafaranga yari yatororokanijwe avuye muri diaspora avuye ngaha anye mu bari ngaha nyene ndetse aho bona yuko intererano zageze cyangwa n'abantu batandukanye bakora ku maradiyo abakinye umupira abakonzi bo mupira w'amaguru benshi bagiye batandukanye mugabo inkuru yatanguye gusambara ku mugoroba wejo nuko bivugwa ko amwe mu mafaranga yarategekanijwe guhabwa Kanyenkore Gilbert YAOUNDE atayarose uko vyari bitegekanijwe vuga ko yahawe miliyoni 3 mu mafaranga byari bitegekanijwe ko ahabwa arenga miliyoni 10 zo ku ruhande rw'ayatororokanijwe hano mu gihugu c'u Burundi kesa swa aje kuri mikashi canke yatanzwe mu envelope ariho hari abagwiza tunga bayatanze nabajya bakinyi nabo ku ruhande rwabo hari abiyimviriye bakarikura n'ibindi bigiye bitandukanye haza rero kuba haba amakuru avuga ko hariho amafaranga atashoboye kubashikira Kanyenkore Gilbert YAOUNDE aho bivugwa ko aya mafaranga yanyurujwe ariko bimaze kuba bimenyekana cyane bene kuyanyuruza bavuga ko bihembye ariko banemeranya yuko bayasubiza muri kano kanya bivugwa ko hari abemeye kugira iki kuyasubiza n'abandi ukigoranye yuko bashobora kuyasubiza igitigiri cyo yazimiye bakacemera ariko hakaba n'abandi bavuga bati hariho ayandi menshi cyane atari kuvugwa nayo ashobora kuba yaranyurujwe nshuti zanje bavandimwe sinzi ko ibi bintu namwe mu bifise ko amakuru ndahera kwa Edikisi ni ibintu byavuzwe cyane muri ndavuga ku mugoroba ku munsi wejo nyuma yuko urubanza rubaye ku munsi w'Imana mu nyuma bamwe mu barubayemwo mu barufashijemo wanashima twebwe abajournaliste kuko bari badukoranije batubwira ati urubanza ni gwanyu muri abanyamupira tuja hano hamwe ndumva mugabo turarendera ko kumva ko nimba urubanza rwarabaye bahizi na Patrick nkuko bari batubwiye ati mudufashe kugira ngo abantu bamenye ivyo urubanza rwa YAOUNDE twavuze ati none icegeranyo cyavuyemwo kugira ngo turonke ivyo tubwira abantu ntidushobora kubironka sivyo niho babaza rero turabaza tuti mbega icegeranyo c'amafaranga civyabonetse civyashikiye umuryango bimeze gute mu nyuma haza kwamenye mvuga hamenye havugwa inkuru je ku mugoroba ko amafaranga canke se uburyo bwegeranijwe kubiki nkuko yavuze hariho uburyo bw'abantu barenga 100 baterereye hafi miliyoni 11 yararenga zirenga muri 11 noneho uno muvugizi w'intamba mu rugamba yavuze ko ari 13 amaze kurenga miliyoni 13 kuko je muri groupe nari hama byageze nakabitse kageze kuri 11 miliyoni ndaza kubona gutuntu twise ko arimo byageze ako sinari muri groupe y'abagabi amafaranga je naza sivyo uraza kuvyirego nukuri ivyonzi pe ivyonzi ndabivuga miliyoni 13 erega ari kubimbaza mugabo ndazi niwo duyicegeranye kuko yari muri groupe zose yari muri groupe y'abajournaliste na groupe y'abasiye joueur mugabo harimo n'abantu yari no mu bantu vango bajejwe bafise role mu birori wesha nawe nabonye ayikwevye wesha umusara ashobora kore gutegura ikintu gikomeye mu buzima muri no minsi ndi kumubona kwepa ibintu bimwe atahora kwepa sivyo sasa rero hakaba nandi mahera arenga miliyoni 4 yatoje ku bibuga tunashimire by'umwihariko
abarundi n'abarundi kazi babonetse ku munsi w'Imana kuri Centre Technique Nationale. Centre Technique Nationale yari yuzuye sivyo bahizi ku buryo abantu babuza ayo bariha bagiye hari inyuma no vango y'urupangu igipolisi n'igisoda baradira umutekano baza ko bakuramwo abantu barahangutaha bahagarara kwibarabara abantu bunzi Centre Technique hari kibuga bavuga ngo bifatanye sivyo abantu bahagaze kwibarabara barabiri kora ku kibuga bari kure ukabona ko abantu bavuga ngo banse gutaha vraiment abantu bari benshi cyane gose miliyoni zishika rero kuri miliyoni zirenga zine nizo mvuga ngo zatojejwe ku kibuga mugabo aririmbye ngo baza kuba bavuga ngo twebwe muraduha pare iwacu mugabo ntituza kuba tubasaba ko twara tubasaba twebwe amafaranga matojeje mu kibuga muduhe miliyoni 40 nako ibice 40 kwijana mvuga muri miliyoni zine zirenga muduhe 40% sivyo rero biza kumenyekana ko umuryango wa Yaounde wahawe ibahasha izinze yugaye ya miliyoni 3.5 rero batangura kubaza ngo amafaranga yagiye hehe nuko rero nuko ibintu bimeze tugomba twaze sasa amafaranga yagiye hehe muri rusangi bivuga ko amafaranga yagabuwe n'abantu bari muri komite ijejwe urubanza vyitwa ngo bihemvye kazi bakoze hari no wabivuze muri rusangi reka umuntu amere nk'uciye ku cegeranyo c'amafaranga y'injiye ujya munsi kuko ibiharo vyamaze gushigwa hanze n'abatandukanye nabonye iteka tubashimire cyane babikoze ku cegeranyo ngo kiriho amafaranga yashoboye kwegeranywa nk'intererano n'amafaranga agera ku miliyoni 13 n'ibihumbi 150 avuye mu bantu 101 bari baterereye. Amafaranga yinjiye ku kibuga ni miliyoni zigera kuri 4 n'ibihumbi 547 ariko kubera abaririmbyi bari basegukinira ubuntu amafaranga yinjiye baci batwaramwe ibice bigera kuri 40 kwijana. Amafaranga yashoboye gukoreshwa muri utunaturi amadepense yabaye imiliyoni 4 n'ibihumbi 577 n'amajana360. Amafaranga yaronkejwe umumenyereza Kanyenkore Jean Gilbert zaciye zibi miliyoni 3 n'ibihumbi 500. Patrick singere mvuguruze ivyo bapostinze. Ako mbere ko mvugira ku radio je nama nabivutse mu bintu vyanzanye ku radio kurondera ubustare no kubaka izina ntivyarimo. Uri kuvyumva? Ego. Kubera ko abantu twiganye barabizi ngaho muri Parkside International hari ibisata bigiye bitandukanye gukora imiduga abo mu biharuro abo mu biki mugabo jewe natumbereye mu gisata bita informatique et télécommunication. Radio ya mbere natanguye kujamwo ntabwo ari PJ Classic FM. Ikiganiro twagiranye n'abantu baho barazi yuko uko nahashitse ntigeze mpinduka. Edi Christian office ntahe yiwe nibaze ko Edi Christian yaje mu itangazamakuru atagiye avuga ngo ngiye kurondera ubustari. Meme na Patrick nico mbakunda kuko igihe cyose dukoranye nagiye na kimwe nabonye mwiduza hejuru canke ngo muvuge ngo harahandi hano tumaze kugera ngo muhinduke kabisa muhinduke canke mukora inkuru ku muntu mwifuza kumuharabika kugire ngo abantu bumve ko muri abarondezi bahatari canke bumve ko canke mureke gukora inkuru ko yariri ngo nimushaka kwiteranyana nawe. Aye sivyiza itagaruke hari icegera ndi kugironka cyane amakuru ku masoko bunye ego turi kuronka ivyegeranyo mugaruke dufasha by'uburyo nabonye hano tuje kuronka ivyegeranyo by'uburyo amafaranga yasubijwe. Oya reka ubanze reka tugende etape par etape. Hari abantu bariko baraca inbox mu bantu bagenda babwira ati ibi nibi byarakozwe uko ibi nibi navyo byakozwe uko ibi nibi navyo byakozwe uko mugabo siko kuri sawa siko kuri yasubijwe yari yagiye yasubijwe yari yatwawe nabandi no yari yatojwe nabandi abayatanze bayahereje nde nibibazo byinshi byo kwibaza
deja ikintu cyo kuyasubiza si cyo cyari gikwiye gukogwa harakwiye gusobanurwa impamvu amafaranga yagiye mu bantu ayo mafaranga yagiye mu bantu kuko umuntu vyari tigarije kumuha miliyoni 13 zirenga ukamuhamwa miliyoni 3 bavuga ko harimo no kurinda bamwe bavuga ngo ni miliyoni 11 zitarasubizwa hari n'ayandi ayo n'amafaranga nyine basi bamenye uko nyene je ndafise ukonza kugira iki kubikwere kuko ni jewe mumenyesha makuru wa mbere yinjiye muri groupe y'abansiye Joel ni kuvuga bigitangura atarabirimwo nyene w'indana atavuga uti yarabirimwo w'indana tazi n'igituma winjiye uwundi muntu yarahari ni bucuti niwe muntu wa mbere nabonye ari no muri organisation na Amidu Hassan nibo bantu bonyene nabo mugabo babandi Amidu Hassan yari umunyabigiga wa abandi basovuga uti bakora mu biganiro vy'inkino iki nahashitse hakirikare abandi rero ibirori vyegereje baba barahakorokeye harimwo abo ntashimye kuvugira ngaha kuri micro je ndaza ko bamvuga ibindaba sinaringiye kugira y'urusaku icari kintwaye n'ingene nahashitseyo ndaza kuba ndabibabwire inkuru itangura turi kuganira mu kinyitwa Karim Mackenzie legende wa equipe nationale turi mu vyacu bijanye n'umupira w'amaguru arambwira ati Beni ndanashaka tuze tuganire kuri micro abakunzi bakiriye kiganiro n'abakunzi b'isamirizi ze tuganire nahageze ndamaza nti uri mu mahanga tego arambwira ngo itarike 12 hari yubire ya Yaounde itarike je nzoba mpari namwe nti no mwanya mwiza rero yuko tuzokora ikiganiro cyo kubaka football atego bacyenda bandikira muri groupe y'akazi nyamara dutangure dutegure urubanza Yaounde afise yubire igenekerezo rya 12 ariko twe nka Radio PJ Classic FM kuko je sinzi kwibeshera mu kwezi kwa 12 twari dufise n'imiburiburi biciye mu kiganiro Classic Sport na Team Sport n'indongozi twari dufise plan y'ibintu bibiri mw'ivyo bintu bibiri harimwo ikintu cyo kuzoja kurondera abarejande babiri ba equipe nationale umwe afatwa nk'umumenyereza w'ibihe vyose undi afatwa nk'umukinyi w'ibihe vyose agihari muri ko ari gitondo nigeze kugira cyo kurondera umukinyi yitwa Malik Jabir hariho n'irindi sekeza naciye ntanguza ryo kumera nk'uvyura ibintu vya Yaounde nibaza ko naho nyene nabandi bamenyesha makuru ba mbere bamwanditse ko mu kwezi kwa 9 sinzi ko ahubwo kwa 11 igenekezo rya 9 kandi vyari biryoshe cyane twana nabivuze ko ngaha anye mu burongozi rero bwa Radio PJ Classic FM twarabonanye no usanzwe ari umufatanya bikorwa w'ino samirizi adusaba igicapo c'ingene radio shikamuhira kwa Yaounde adusaba igicapo c'ingene iradio gira icikoze ku mukinyi yitwa Malik Jabir vyukuri jewe naciye ngwara mara de semaine natonze ku kazi vyumvikana ko urubanza twategekanye dikirisia gwaburijwemwo hayima n'usanzwe ayobora ibikorwa by'insamiriza kuri PJ Classic FM abaragwaye Dr Desire Damour kandi yaragiye mu mahanga ukwezi kwa 12 kuba gusa no kuturangiranye ya mahangiro abiri twari dufise kandi prayer yaheze yo kugendera Yaounde muhira nka Radio PJ Classic FM no kugendera Malik Jabir kandi kikino nikirafa twe tuzogikora kuko gahunda zacu zirahari yo kugendera Malik Jabir gahunda rici yongera ikagaruka kwa Mackenzie izigimana kari byukuri jewe narakinye umupira ariko ntabwo nigeze ngera ku rugero rwo gukina muri Vitaro Football Club no muri Interstar nta nuko nitwa umurejande mu mupira w'amaguru ngaha mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe kugira ngo nje muri groupe y'abansiye Joel aba wakina Selemani
wakina ndena aba bakinyi bose babarijande bo ngaha Ego. ni inshuti zanje ni inshuti zanyu muri Classic Sport ni inshuti za PJ Classic FM kumva ko Bahizi agiye muri groupe imwe na Saido n'aba basangwa Patrick n'aba ba Mutombora n'aba bande ni ibintu bisanzwe kuko tubana cyane muri football Yeah. Makenze yaciye amuza n'umuntu yitwa Coach Hassan Ego. amuje na Coach Hassan arambwira ngo kuko icyo gihe niwe yari admin wiriya group Yeah. iri ni yabansiye Jore niyo ndi kubabwira amaze kumpuza nawe ndamubwira nti nifuza kuja muri groupe kandi je ndumumenyesha makuru nkene twabaye penibere ati tisha hano hajamwe abakinyi ndabwira Makenze nterega Makenze bambwiye ko ntakinye umupira nari umurejante Makenze ati karabaye wa mugabo nimba yarabajije ati bayizi beniberitira yasabye kuko urumva sibo banyumviye ko narasabye ndiko mubwira ingene nahageze kandi uko nukuri Ego. yasabye ko hoja muri groupe wa mugabo yaciye ndondera ati uri muri groupe mba ndahageze ikintu nk'umumenyesha makuru nakoze naravye bari muri groupe kweri nsanga ni babakinyi ba kera sangamwo Amidu sangamwo na Bushuti abone bantu narinzi mu itangazamakuru ry'inkino Ego. nabo urabona umwe ni Babarao ubundi n'umumenyereza bafise amabanga atandukanye mba ndapoesheje gatanya ahanije muntu mutari nije petit joueur ari Joueur hano hano tipiti ancien joueur Uwabigerageje bikanga. kabisa twahamaze ati iminsi nakini cyane. ati nakiniye mu mapuro cyane kabisa twahamaze iminsi cyane kubamenyesha makuru bahaje batevye kubamenyesha makuru bahaje batevye hari ibintu byinshi byagiye byipasa batamenye siko Ego. ndafise bumwe mu butumwa bwagiye buhaca kuva umunsi ndahashika Cyane. siko ndabufise pe ndabufise nukuvuga ngo nka liste de contribution pour le match de jubilé du coach Yaoundé prévu le 12 z'ukwa mbere 2024 cyangwa le 12 janvier 2024 15 kuri CTN ni donc ikintu cyatangura yari nimero ya limikash ubwo butumwa bwagiye bukoreshwa icya kabiri yari code aja yanditswe ku mwigeme hanyuma nimero ya limikash ikaba yanditswe kuri Amidu Asa Irankunda Alene akaba yanditswe kuri code aja amanimero yabo kirezire ko yatangira ku iradiyo deadline ya clôture ya payema ryargenekerezo rya 10 ry'ukwezi kwa mbere aminui no kuvuga ngo 00L umuntu yatanguye gutanga amafaranga yitwa Eshasha no kuvuga ngo je nahabaye no kuvuga ngo nahabaye umuntu wa mbere ataratangura gutanga amafaranga sama siko biyemetse Eshasha yatanze amafaranga 700 niwe muntu wa mbere atanguye gutanga amafaranga niwe yitanguye kwandikwa kuri yatanze amafaranga ya mbere 700 uwa kabiri yatanze amafaranga yitwa Hassan nawe nyine yatanze amafaranga vraiment atari make singenda ndayavu baca barakurikira hajamwo ba Mipro ba Feruzi Aruna ba Bucuti ba Wembo Suche ba Tambwe Amis ba Kiyoyo Juma ba Kaze Gilbert Demunga ba Jolis ba Ichimaya Abdul ba Nzokira Jeff Warakandi Patrick Angel Mungeko Remy Olivier Gashaka Selemani Tambwe Floribert Seba Baswahili Bangama Ntunga Max abaje guterera ba Oman Optique Pompe Funèbre yitwa Frère Naturel Batama ba Selembonda Kalima Kenze mukuru arinda President Valence ba Gatoto Elike Olivier ba Nkuru Nziza Damour ba Claude Kamanda Kagabo Mayani ba Michel Methode Bipfubusa besh meme kugera kuri Basabo Paris aho turi kumwe turi kumwe no kuvuga ngo
kugeza ku munsi wa gatanu match ba ku munsi w'Imana igenekerezo ryandwi ko ndabibona igenekerezo ryandwi none hano ubona ko ari vendredi ry'uwandwi kuko urumva jewe kano kose kaba nk'umumenyesha makuru mbwirizwa kukabika kuko ntawe umenya ntushobora kugafuta ivyo nogafu aha turi never 34 vendredi le 7 janvier hajya le 7 janvier ari vendredi 2020 iraba uko biri kose iraba hanyuma lo 12 akaba ari dimanche gerageza urabe vendredi hari lo 10 oya gerageza urabe ngendabe undabire le 7 janvier le 7 janvier 7 janvier hari mardi ok tugeze basi mardi hari lendi ahantu turi le 7 janvier ashobora kuhita ndabira umunsi wa vendredi kuko ino message niho je nayibitse hari ikintu nshaka iyi message je nayibitse vendredi si imwe urana ni nyinshi cyane none kuva umunsi wa mbere nagiye mbikurikirana nuvuga ngo nko ku munsi wa gatanu mbika ino message saa 3:47 hari amaze gutozwa miliyoni 7,300 7 miliyo birananditswe hano message yachikurikira ngo mimi nawaza tukiamua 10 milio leo zitaenda inshallah urumva nukuvuga ngo ubutumwa rero bwagiye bukurikirana harabaciye bazanamwo CV nyuma haci yasohoka CV ya Yaounde umuntu ayizanye bwa mbere yari rajabo vraiment bosingwa ndamwibuka muri group CV itangura kwamamara turagera no ku munsi rero wa gatanu ari naho nabitse buno butumwa miliyoni 8,135 turagera ku munsi wa gatandatu mbika ubutumwa harimwo miliyoni 10,460 lezami n'ibindi byinshi by'ukuri nagenda bibika rero hari umuntu twicaranye tutari muri gahunda imwe mwijoro kubera ko atabivuze jewe mpani ndumwe sintinya kuba ndabivuga twicaranye mwijoro bucurukino ruba ibintu nivyo kwitondera cyane aravuga ngo kandi yari muri comité d'organisation aravuga ngo wateguye bino ntabwo yidegemvya watanguje kino ciyumviro ntabwo yidegemvya ico kintu uragitahura ahari arafunzwe sintinya kubivuga watanguje runo rubanza rwa Yaounde nubwo mutigeze mumwumva ahari nuriya ari kumwe n'abakinyi ba Deira coach niwe yatanguje cyumviro niwe yagitanguje yanagenda aca akici the games yanagenda aca ku muntu umwe amubwira ati contribution tugira uko tumutegurire yubire tugira uko jewe n'abatereye icyumviro kuko abantu narindi hari abantu vraiment bakomeye mu mupira w'amaguru batonyigarana nanatereye icyumviro ndababwira nti none iyo abavyeyi byarateguye kare umuntu yateguye ico ciyumviro ubwo mwari no gusaba mu mpimba akahaba hama akongera gasubira yuko cari kintu kazi by'umupira w'amaguru kandi bigize iki ati cari ciyumviro ciza ariko ivyo umuntu yabavyumviriye ateba soko kujye nyene mwishanje amayide n'abantu kivuze ngo kindi kintu twokuramo abateguye urubanza n'abari bahari bagize neza comité d'organisation yagize neza mugabo je nanje nabwirizwa ko nk'umumenyesha makuru nzi nti watunganije kino kintu ninde ndabira rero muri bare abantu ba Deira bafunzwe n'imiburi buri dutanga izina ryo watanguje kiciyumviro ari muri bari abakoce yitwa nani nene hajya ni sumwe
uriya mu umenyereza enum eko abantu bararinda kabisa muri kubitahura cyane. tugaruke rero murumva ko uwatanguje bino atagihari habwirizwa kuba iyindi komite d'organisation groupe igitangura vy'ukuri abantu nabonye bitanze cyane yari kocha Hassan akongera akaba Rajab Bosingo. Hamaze kuza ivy'amafaranga rero bimaze gutangura umuntu je nabonye yari ku mwanya w'imbere yari umugabo azwi ku izina ryande rya Bangama nuko vyagiye bikurikirana nta ruhara runini nigeze ngira kugira ngo runo rubanza ruze rugende neza ariko nagumye ndarukurikiranira hafi ni Jamari Jumapili nako Jafari Jumapili niwe yatanguje iki ciyumviro kandi yagize neza nubwo atagiriwe amahirwe yo kubibamwo neza mugabo ndaza hari nawe ashobora kuba babaye nimba atabigizemwo uruhara hari ashobora kuba babaye cyane kavuga ati narahemukiwe. Iyo niyo nkuru ya mbere uvuga ngo wabitanguje nuriya wo muri Deira ari siho yari ashobora no kuba atanamenyeshejwe ukuntu ibindi vyakurikiye rero mwumve ngo komite d'organisation nimba ari ukararagirizwa amafaranga icimviro siyo yagitanguje nimba ariko baragirizwa amafaranga ikici ni projet basamiye hagati ni nkuko nanje nashitse muri groupe nari kwerekana ico shoboye ugasanga bavuze ati bahizi agira kora ibi nibi mugabo jewe nari nahagiye kubera ko na PJ Classic FM yari yisanzwe ifise gahunda yo kuzogendera bano bantu canke yo kuzo bibuka rero biba ngombwa yuko ndahaba mu nyuma haciye hatangura na groupe y'abamenyesha makuru nabwiye ingene vyagenze muri groupe y'abansiye joueur naho nyene nisanga muri groupe yiki ijejwe kumenyekanisha bino bikogwa edikirisa ivyo groupe yogomba kabitubwira uko yigiyemwo arabizi nuko nayigiyemwo jewe ndabizi umuntu yari ku rutonde rw'abigiranye abamenyesha makuru yari Yasene Bucuti hama na Bosingo agafasha ari nawe nako Bosingo ajeje communication muri komite yarajeje communication muri komite tegura urwo rubanza bwa groupe yamenyesha makuru ikaba yashinzwe nande na Bucuti mwijoro bucu urubanza ruba gira n'abaye mvango mu bambere bakiti iyo groupe gira n'abaye mu bambere bakiti iyo groupe yamenyesha makuru mwijoro bucu urubanza ruba je narose ubutumwa buvuga ngo MC yatoranijwe urubanza ni Arsene Bucuti ariko abandi batoranijwe ni Steve Gaterese kuri RTK FM ni Blaze Pole wa Buja FM ni Bahizi Beni Beritra wa PJ Classic FM ndetse na Fefe Fliringo Ndirifura wa ITK FM wampaye ubwo butumwa je nambwiye nti Edikris nabwiye ni ndakubaha igikorwa nk'iki ntabwo nocanka kuko yaciye ambwira ngo yashize ko ubutumwa ngo ubishatse igikorwa nk'iki ntabwo nocanka urazi ko ndanakubaha kandi ngufata nk'umurejane ibi ni ibikorwa bidasabe ko dusigara inyuma Edira yaciye ambwira ngo hari ukuntu ngo ameze ngo nk'uvyigirwa oya ntabwo nabwigiwe kubera ngo byari bitegekanijwe nabi naranabarondeye ndabwiriwe Fefefre ntibujya jewe ndafatiwe n'ibikorwa by'umuryango nza gushika ntevye nimba ari gikorwa nari gukora murakinkorera binashitse mu mvugire rero nanje nagiye kumenya ivyo mwamenye ku mugoroba ntanguye kubona muri ya groupe y'abamenyesha makuru nkuko Edikris yabivuze hari abatanguye gukita ariko ndonka n'ubutumwa butandukanye buje buturuka ku ruhande rw'umugwi wa Vitaro ku ruhande rw'umugwi wa Vitaro Football Club ugwariko n'amazina y'abantu bishuzwe 590 amazina ntayo nza kuba mvugira hano mugabo iyi audio yaratanzwe imwe mu ndongozi za Vitaro yikura ko ivyo ariko biragira iki ivyo ariko biravugwa
nibaze yuko ino audio kuyikoresha nta kosa na rimwe no bankoze kuko numvise umengo nta sinemeje karukuri dukeneye umuco wuzuye niyo mpamvu gumwe mu budetaye buto duto fact duto je nagiye ndibiki sawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mungu iwe nanyie. Ati ndabaramukije cyane. Kwa kweli sisi kama timu amahoro y'Imana abane namwe ya Vitalo. Ati twebwe ati nk'umugwi ati n'akanama nyobozi k'umugwi wa Vitalo. Kwa kweli vitu tumepokea vibaya sana. Ati vy'ukuri ibi bintu twavyakeye nabi cyane. Makubwa kwa sababu walikuwa walitusogelea ili na sisi tuwe karibu nao, lakini sisi tukawa tuliwaambia kama hatuwezi kuingia umo hiyo organization yao. Nukuvuga ngo Vitalo yaramenyeshejwe yuko hari indi comité d'organisation ya runo rubanza. Uvuga ngo bari muri ya comité d'organisation y'urubanza ni bamandi nyene bari basanzwe bari muri ya groupe y'aba anciens joueurs, sinzi ko muri kubitahura. Bo babara dodoye muri Vitalo Football Club ati muze dushire hamwe, sinzi ko muvyumva. Uku nukuri kuva muri Vitalo Football Club. Kwa hiyo wafanye organization, sisi tutawafuatilia kwa karibu na tutawaunga mkono, na tulijaribu kuwa karibu na kufuatilia vitu, lakini basi tumefika kwa hii siku ya leo tunaona kwamba ni mambo yanasikitisha sana. Kwa kweli ni mambo yanasikitisha. Haiwezekani mtu atumike ajilipe 500,000 570 combien mille. Hiyo kazi umefanya ni kazi gani ya kuweza kujilipa hizo pesa, wakati ilikuwa ni pesa ya kumsaidia mzee wetu Yaounde kwa kazi alifanya na aliwafundisha, na wao kwanza wangemsikilia hata imani kabla ya kupokea hizo hela na kuzigawa. Alafu na sisi upande wetu tulitoa milioni, lakini naona kwa hiyo listi walikuwa wakuweka ecovis, sijui ilikuwaje. Kuna milioni moja ekipe ilikuwa ilitoa na yao tena tulikuwa tuzifikisha na tukazimpa Hamidu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wafanye haraka, watoe hiyo raporo haraka. Ningependa President Kennedy hizo siku wamepewa wafanye nguvu, walete raporo yote, kwa sababu hivi vitu ni vitu vina timu inabidi ifuatilie na inajua vimekwenda wapi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wafanye nguvu zote, siku mbili hivi vitu vimeisha toka njiani ili visizidi kuendelea hivi. Na nikiwakumbusha kwamba hivi vitu viliwahi kutokea tena, Sekafa na mwao na waza pamwe mwenyewe walikuaga bila kusahau. Tulipata Sekafa $20,000 hiyo wakati kikombe kinabebwa, wakazigawa zote hizo pesa. Baada ya kuzipokea walizigawia hapo mpaka timu haikupataga kitu, labda President Jamali anaweza kuwa alipataga tu kama 5,000 au 3,000. Lakini sawa walizipokea wakazigawa na mambo yote yakaisha, na chenye na objective unasikia kama tabia hizo zikome kabisa kwa wachezaji wenyewe wako na hizo tabia. Na timu Vitalo ni timu ya heshima, ni timu yenye imelea watu wengi sana. Kuona watu walipita Vitalo wanafanya vitu kama hivyo havifurahishi sana. Hayo mambo yakomea hapo kabisa, na wengine waelewe, na kesho kutwa wakisirudi ili watu wasimame na wakisimamishe. Basi ndio hivyo, na sisi tulikuwa tunapenda kuambia kama hatuko pamoja na hivyo vitu, na tutazidi kusaidizana ili hiyo pesa irudi iende kwa kocha. telefone nta bindi byo uwo muntu muri ko murandikiranira abagucuye yo we nta makuru yise bamukanura mubone ubu jewe nguza amamega ndayavyaza umusaruro aha ndiko ndaca amafaranga oya ugize amakenga raba ntubona raba hewe none ibi biharuro niyo amafaranga yo na bubet none bubet ntuza amateka yayo jewe uvuze bubet numva amafaranga aha tuguma tubetinga
igiceri gikoroka yo muri bube barashizemo na limikashi ayitsindiye uyadaha muri bube ugasuka kuri limikashi kandi mukanyisasa rahiraga ba kumba mamega n'amafaranga ari muri telefone n'umutahe cyo nkundira bube ihemba neza kanatsinda niwe wihemba bafise n'imikino myinshi kandi myiza ese rero ngugeze mu yitwa aviato urakora umuti n'urutoke rugahuhutwa erega hajya wabona naguvye kuri telefone nariko ndagurura akadege bubete nayo yongera impemba natsitaye utumega nca nkorokera muri aviato yo ico gihe ndagacamwe ariko yemwe abantu bo babesha erega sindaheza urabona za nkino zikundwa cyane nka football basketball tennis n'izindi ziruzuye muri bube akabijya rero ka bube imigwi bayiha amanota menshi wakinye ntibigende neza baragushumbusha muco bitarambura usema wakinye naho hakaba amakenga ku mugwi kanaka ucukuramwo akarenge ugakuramwo udufaranga twawe nico bita cash out uzi n'amakuru re kubera je ntazi imigwi ikomakomeye nzoca nibera umuderere nze nitwarira akadege kuko nahone bazompemba erega ushobora no kuzuraronka amahera muri bube kandi ku kwezi uzokwereka ingene bigenda ariko yemwe nzopfanya oya ko twamenyanye umenyana nawe uzopfuja bantu mwese mutunze amatelefone ya android nyarukira ku rubuga wezi 3 akaburungu bubet akaburungu bei mwungu ubucuti na bubet amafaranga muyoragure hari ico mubaza ngiye telefone ya WhatsApp 65 ijana na 70 amajana 955 ariya ko Clovis ibintu bimeze neza cyane
ize fresh ameze sawa bimeze neza cyane Clovis abantu rero batuborere ku kantu gato twari duciyemwo bino bintu birasaba pause bisaba kubyumvira ko no kubitwara buhoro buhoro birasaba pause kuko burya nibumve nyine umengana ibintu bisanzwe burya bino bintu birakomeye kandi bifite byinshi bimwe amazina y'abantu kandi bazwi cyane kabisa bashobora kuba babeshegwa canke bashobora kuba batabeshegwa ico twe turiko turashaka so gusamba no muco muri rusange no muco muri rusange abantu bumva bivuga batazi ingene vyagenze canke natwe hano tutazi ingene vyagenze ijana kwijana cyo kintu ushatse kuvuga rero murumva ko ku ruhande rwa Vitaro bo bavuze bati nukuri abo bantu bari muri comité d'organisation baratwegereye kugira ngo tuje hamwe turabwira ko bidakunda ko tuje hamwe ahubwo ico dushobora guterera nka equipe natwe tugategura ibintu by'iwacu kuko Yaounde yamenyereje iwacu Yaounde yagize iki yakoreye amateka muri Vitaro nabo bakinye muri Vitaro ati nta kuntu nakumwe rero club yitwa Vitaro cita organisation yayo igaciza kubakurikira mwebwe muri groupe ya WhatsApp kandi murumva yuko Jafari iki cyumviro rero yari gitanguje cyatangujwe no muntu ntabwo ari cyumviro cyatangujwe na club gusa biba biraba club yo havuzwe Yaounde ni analyze igenda ibamwo utuntu duke twudu pleve siko kugeraho birumvikana ko Vitaratereye Emilio ariko yo ivuga ngo ntiturabona vi yayo Emilio twebwe twatanze cyane muga Vitali kavuga ngo abo bantu vy'ukuri twebwe turabazi ariko nimba ivyo vyabaye dutanze des jours kugira ngo bibe vyavuye mu nzira aho ni ku ruhande rwa Vitaro hanyuma aranavuga ngo muri abo bantu nyine harimwe abakinyi bari kumwe na Vitaro muri Sekafa bahawe $20,000 ho kugira amafaranga ashike muri club vy'ukuri ahubwo baciye bayagabura ati president giye gukebuka asanga zige $5,000 namba tari $3,000 ati ngeso bwizo rero hano zirahari atariko ningeso zikwiye gutuzwa ati turaziyamirije muri Vitaro Football Club cyane uno ni papi nimba ntibeshe ashobora kuba twari gisata trésorier wo mogwi gisata cy'ubutunzi mu mogwi wa Vitaro Football Club hanyuma rero lindira nkubwire ingene vyaciye bigenda muri ya groupe twebwe twari turimwo ya groupe yaba ancien joueur yaba legende hoho rero vyatanguye kare muti vyatanguye kare gute igikogwa kuko nanje gabarandiye muri groupe nubwo ntiyi ntakunda kuvuga barankuyemo siko muri groupe muri groupe bisa ni vyatanguye umuntu wa nyuma basi asa no wahejeje kuvuga ibintu vyaciye bitangura guhinduka cyane muri ya groupe yiwacu witwa Damour 2:10 ahejeje kure audio y'imisegonda ubwa mbere atangura audio ya 1 minute 23 secondes zizira umuntu umwe nyene ahejeje kurungika ya kabiri Ndayize Ale Bangama yaciye ahindura parametre ya groupe ku buryo atanumwe asubira kurungika message Ndayize Ale Bangama nyene muri ako kanya acarasubira ararekura k'abantu bashobora kurungika message Wembo Suche iyi legende wa Vitaro Edi Christian uri kubibona turi 2:11 yaciandika message ivuga ngo ni hatari sana tuwe tunaogopa Mungu vrema Ale Bangama dilete yaciye aza asiprima mutu wa kwanza batanguye gukuramwo niwe wa muntu wa mbere kocha Hassan je yanshira muri groupe kandi niwe wa muntu wa mbere niba ntibeshe ya maherere mikashi yacako muravyuko ko nababwiye ubwa mbere muri ako kanya Ndize Ale Bangama yaciye akurikiza akuyemo Hassan
yaciye akurikizamwo Bosingwa amukura muri groupe donc Amidu Hassan we batangiye gukuramo niwe yahora bika wanashima no bace bakurikizamwo Bosingwa baba baramufusa nukuvuga ngo abantu babiri bari bakomeye muri ya groupe baravuyemwo Deje ego uwa gatatu yaciye avamwo yitwa Arsene Bucuti arikuyemwo baramusiprimye muri ya groupe kandi bose bagenda bakugwamwo na Ale Bangama nyene urumva ego bose bagenda bagira iki bakugwamwo na Bangama na Ale Bangama uriko ntahura hamarira abandi baca batangura kuvuga sinogenda ndabavuga amazina uwundi muntu mu bantu bakomeye baciye bakuramwo ni perezida w'abafana ba Vitaro nawe nyine yakuwemwo na Ale Bangama bamwita Abdul Jalal abandi baca bagenda bakugwamo uwundi muntu yaciye kugwa muri groupe ni Ale Olivier Niyonge ko batazira mutombora muri no groupe harabaye ibintu bite uwundi muntu baciye basiprima ni Ami Pro de MC bakuramwo metode bifubusa Ale Bangama nyene niwe ari karabasiprima ego hari fact ya bakuramwo Masudi Abdara bakuramwo na Claude Masop Ale Bangama nyene akuramwo na Kocha Feluz ahagahara abandi bariko baravuga ego harimwo Hamdan Munyakindi Kennedy bariko baravuga muri groupe ana Jesina ari bwavemo uwundi bace bakuramwo muri ya komite ni Arakandi Patrick umuvugizi wa equipe nationale turacagenda Juma J bace bakuramwo na Kazadi Mirambwe ahaga amafaranga ntara